byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Urugendo rw'umugwi w'abaserukira ikigega mpuzamakungu FMI mu karere ka Afrika rwabaye mu ndwi iheze ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi rurashimisha abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom. Mukanya nido ryano makuru. Ibibanza 29 nivyo bimaze kubonekanamwo ubwoko bw'ubutare 27 muri ivyo bibanza 16 vyaratanguye kwimbwa bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ahejeje kurungika kumugaragaro amakamyo 15 ari mu butare bungana amatoni 390 y'ubutare bwa metiste akabuye kakabuyenge titane berium n'utundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko kuva Uburundi butanguye gushora hanze ubutare haheze imisi 100 ubutare bwose buzokwinjiza imiliyoni zirenga 6 z'amadolari y'abanyamerika. Agasaba abarundi gukunda igihugu ntihagire usubira gushora ubutare bw'igihugu mu gifuri. Mukurikire amaherane baza ko nisiza azobashitse kandi umunsi yashitse urumva abashitse nyene ubwo twashoye no munsi gucabo yazarabo nyene kuko mu bisanzwe banza ubutare bubanza gushikira nyene bwo mu ntoki imbere yuko arekora amahera mugabo buvaha abuzi barajeje gusinyiranira amasezerano. Muti kubera iki Ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka w'igihugu iki, twebwe dufise umwimbu umuntu aguze udugurira neza niwe duha. Nico gitwa misiza uzosanga dufise ibisozi by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi 100 vya coltan, itoni ibihumbi 100 vya cassiterite. Umwana ashobora kuvuga ngo je nkene itoni 200 ubundi ati nkene itoni 500. Twebwe uzanye igiciro cyiza niwe duhako. Rero uno munsi abakiriya dufise ni n'abashinwa bamaze kuvuga ati badushore, ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingere tugira umwimbo munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye. Urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare, bari mu nzira kuri nikere. Nuvuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza akatugurira neza niwe dushobora kwemera. Urugendo rw'umugwi w'abaserukira ikigega mpuzamakungu FMI mu karere ka Afrika rwabaye mu ndwi iheze mu Burundi rurashimisha amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta avuga ko kwakira uwo mugwi mu Burundi vyerekana neza ko igihugu gishaka impinduka mu bijanye n'igisata c'ubutunzi. Umukuru wa Oricom agasigura ko muri ico gihe uruhara runini ruba kuri leta kuko ari yiheza igashira mu ngiri vyashikirijwe n'abahinga bo muri FMI. Mukurikira uruhara rwa FMI na Banki Mondiale ndabifatanye ni uruhara ntangere kuko
nabo no kwita des experts internationaux indépendants batanga ico no kwita avis d'expert bataravye inyungu iyi canke yindi mugabo baravye gusa ingene bisanzwe bigenda ku isi ko murazi ko bafatanya n'ibihugu byinshi ku isi leta yagize neza ko yaremeye yuko bashobora kubandanya bafashanya kuko baratanga impanuro z'ubuhinga hanyuma leta ikabikora ko canke ntibikorereko guhindura biva kuri leta rero leta irashobora kuvuga iti ibijewe mbona bidakwiye ikabireka canke ikabishira mu ngiro rero rujya rugendo rwadusubiye kuduha gucizero yuko leta igomba kuba ifasha kuko burya bajya ntibashobora kuza igihugu kitababwiye ngo ni muzi ivyo rero ni ikintu ciza nibaza yuko nibabumviriza bagaguma kuyo murindi bariko cyendazi ko bizogenda neza no babwira yuko uburundi iminsi yose yo bugiye mu byo no kwita kuzana impinduka mu by'ubutunzi n'iby'amafaranga bwama bwikora kw'izo nzego mugabo kenshi na kenshi leta ntikunda korohereza izo nzego ko rero bagarutse turasabye mwumviriza impanuro zabo kuko n'abantu bazana ibyo no kwita amaprincipe bakoresha mu bihugu byose si Burundi gusa rero gusa tubona umengo kenshi iyo hariho inyungu za bamwe n'abandi zitubahirijwe ucubona ko umengo baca bahindura mugabo gace bituzana ingaruka mbi rero urugendo ni rwiza kandi twarumvise yuko no mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uza cette fois hazoba hari mission ije iri technique ari y'ubuhinga ntibaza neza rero ko ibintu bizobandanya bigenda neza kugira ngo bashobore kwakompanya guherekeza uyu mugambi w'impinduka igihugu cyashizeho utanguye mu mwaka wa 2025 gushika mu 2027 n'umugambi by'ukuri uhamagarirwa abantu bose urongoye ishirahamwe ryamenyesha amakuru b'inkino mu Burundi arashimishwa n'uruhara rwa Radio Isanganiro mu guteza imbere inkino mu Burundi kuko ari nayo yatanguje bucana yandi y'inkino no gutangaza ikibiriraho amakuru y'inkino. Liliane Shimirimana agasaba barongoye Isanganiro ko bokongereza umwanya w'ibiganiro vy'inkino no gushira televiziyo Isanganiro ku muhora wa Canal Plus. Mukurikire. Nshima nuko Radio Isanganiro yahaye akanya inkino haba mu biganiro haba no mu makuru kuko kuri Radio Isanganiro batanguje ico bita chronique ya sport mu makuru hama bakavuga ku bintu bitandukanye birabana n'inkino kiya n'ikintu ciza cyane mbere hariho amaradiyo menshi baciye bigira kuri Isanganiro hama kandi Isanganiro iri mu radio zatanguye gutangaza umupira mu gihe c'amahiganwa akomakomeye ndibuka nka muri myaka za 2006 ni kuri radio Isanganiro twumva bariko baravuga umupira wa Cannes canke Coupe du Monde ziriko ziraba muri ico gihe rero Isanganiro nahone no ngira nti yaraboneye izuba izindi radio kugira ngo zishobore kuyifatirako hama kandi ikindi nuko makuru y'inkino kuri radio Isanganiro nkuko bakora yandi makuru y'ibindi byose nuko bayitondera bagakora makuru yatohojwe yaryohowe atari kuvugana ibishobisho ico nico ngira nti ndashima muri yo myaka 23 radio Isanganiro imaze yivuga amakuru muri rusangi n'ibiganiro bindi hamwe rero n'amakuru y'inkino kanya k'inkino kuri radio Isanganiro ni gatonye novuga nti ikiganiro gihera umuntu agifise inyota yo kubandanya yumviriza rero hamwe Isanganiro yo kongereza umwanya wiha ibiganiro by'inkino byoba byiza cyane. Ikindi nosaba nuko radio television Isanganiro ukera ari radio gusa uyafite television turasaba yuko yoja kuri Canal Plus kujya tubonaho ayandi ma chaîne de television kuko abantu benshi abantu bakunda ibintu by'inkino usanga kenshi batunga ama decoder ya Canal Plus ndiko ndayigira publicité mugabo
byo bavyiza isanganiro tuyironse byoroshe kuri Canal Plus. Radio Isanganiro mu biganiro n'amakuru hishikiriza ibikora neza ifise n'intumbero itomoye bivugwa n'icegera curongoye hishirahamwe ya Jenoside Cirimoso abivuze mu gihe kuwa 18 Munyonyo Isanganiro izohimbaza isabukuru y'imyaka 23 iri kwirasamirana mu gihugu c'u Burundi. Tehonse Mushano agakeza Isanganiro ku butwari bwayo anayitera intege kubandanya ikora neza. Mukurikire. Twagira dukeze iradio Isanganiro mbere yarateye imbere iraronka na televiziyo. Ico ni igikorwa ca mbere cyo gukenguruka. Twagira tuyikeze yuko yanavuye mu mananiza yari yatewe mu mwaka wa 2015. Mugabo irateba irarugwana irarutsinda irasubira kukivi mu gihugu. Ico nico gukenguruka. Ibindi twe twumviriza mozayiki. Twumviriza ku nama. Ikindi ngaha muravuga amakuru. Twebwe twiyumvira yuko umurongo utomoye wo kumenyesha amakuru mu office kuva itangura gushika n'ubu nta nyambi buragahonze. Umugabo muri mu gihugu hari ivyo mudashobora, abantu barakeneye gukebugwa. Abantu barakeneye gukebugwa kuko umuntu arajya oya akagenda mu biro vyiwe akakoranya abakozi biwe ahemba akababuza ibyo bavuga n'ibyo bakora. Mugabo harakenewe abandi bantu baza ngaha bakavuga ibyo abo bandi batifuza. Mu Gifaransa kivuga ngo quand il y a une thèse il doit y avoir de l'antithèse. Ni ushobora kuvuga rumwe iminsi yose. Rero mwebwe murakorera aha hantu murabandanya muhakorera hanyuma mugaragaze kujya muratumira abantu bose batandukanye batanga ibyiyumviro bitandukanye. Ni hano amakuru hagarukiye mwakoze kuyakurikirana.